Hello, ni Juif. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndasaba abasore begereye hano kugira ngo ngire ico ndababwira canke iki kiganiro kirabaraba. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri etape zine uko zikurikirana. Ushobora kuvugishamwo umukobwa muhuye irya mbere bigatuma uwo mukobwa yumva womuguma iruhande, bigatuma uwo mukobwa yumva yoba yipfuza kongera guhura nawe. N'uburyo bune ni etape zikurikirana. Nkurikirane kugeza ikiganiro kirangiye niho ushobora gutahura ubu buryo ingene ushobora kubukoresha. Ndaguhaye ikaze, fata agatebe uze twige. Ico gukora rero ni kiraba ko wakoze subscribe, hama nimba wemeranya nanje ugende twandikire muri commentaire, ntiwibagire like, nzobukoze cyane. Etape ya mbere utangura imbere ya vyose iyo uhuye n'umukobwa, banza umwitegereze neza, ubanze umushishoze. Urabe ibintu yambaye, urabe ukuntu asa, urabe nuko ukuntu genre level yiwe, kuko urashobora kubona umukobwa ukabona umenga n'umwana wo mu giti cyangwa ugasanga ni wa mwana asanzwe, ariko ikintu ca mbere ubanza kuraba imbere yo kugenda kuvugisha umuntu canke imbere yo kwegera umuntu ngo umuvugishe, banza urabe ingene ameze canke ingene yambaye canke ingene asa, kugira ngo nugenda kumwegera umenye aho uhera, umenye ibiganiro uzana, kuko ushobora gusanga ugiye kuzana ibiganiro ugasanga n'umuntu ivyo bintu ugiye kumubwira atari bwo buzima abayemo, canke ukuntu ugiye kumuvugishamwo atariko abayeho bivanye n'ukuntu umubonye. Hari n'igihe no gusanga umuntu yigira uwatari level ya hatari, mugasanga ava muri quartier zisanzwe canke avantu haciriritse, mugabo bivuze ngo muhuriye ku nzira kurya agaragara, kurya umubona niko abashaka abantu bamufata. Rero niba ugiye guhura n'umuntu, ikintu ca mbere w'umusore ukwiye kuraba, banza urabe umuntu mugiye guhura canke umuntu ugiye kuvugisha uko asa, uko ameze canke uko yambaye. Niwaheza rero kumuraba ukabara kubona valere afise, kuko ibintu byose bihera mu mutwe, ukabona agaciro akwiriye, niho haca kwirikira etape ya kabiri canke intambwe ya kabiri. Igikwirikira ni giki: tera intambwe umwegere, hama umaze kumushikira umuramutse, hama umuramukije uhita uvuga izina ryawe direct, ubwira ati ni bon, umeze neza, jewe nitwa naka. Si ngombwa nawe cumubaza ngo nawe witwa gute, parce que hari umuntu canke abakobwa benshi ubu bagize imisi badakunda umuntu ababaza amazina. Hari umukobwa avuga ati jewe mbwira ikikugenze, ivyo vy'amazina si ngombwa. Wewe ico ukora ni giki: uramuramutsa, hanyuma uje kumuramutsa ukamubwira ati nitwa naka. Hanyuma kwera wamwitegereje, raba ikintu yambaye canke raba ikintu afise, uvuga ati wow, narije kukuramutsa kubera nabonye wambaye iki kintu, shaka ikintu ciza, wambaye neza, vraiment iki kintu ndagikunda kandi ndagikunze, niyo mpamvu nje kukuramutsa. Akenshi ubwiriye ko direct uko umukobwa ahita amenya ikikuzanye canke ahita ashaka kumva n'ibindi birenze ko. Ariko nibagenda umubwira ngo jewe nitwa naka, ngo nawe witwa nde, ari umukobwa aca gusuzugura, ari umukobwa atanakwishura, cabanza gukuraba akaguhera hasi ugera hejuru. Mugabo ugiye umubwira ati jewe nitwa naka, ati nashimye iki kintu kuri wewe, canke nabonye wambaye ibirato vyiza, canke nabonye wambaye imipira canke iki, canke ufise imishatsi look wisukishije neza, hanyuma kwaca umubwira ati je ndabikunda ivyo bintu, canke wisukishije he, canke ibintu wabigiriye he. Hama ukaca umubwira uti nivyo nashaka kukubwira, vraiment antuka nakubonye ndi kure, canke ushaka ko mwari mwicaranye, ati nakuravye kera mbona nobikubwira. Etape ya gatatu rero kugira ngo ikiganiro kibe kirekire, aguha umwanya gutega amatwi, curaba kandi kana aho nyene direct ku bintu afise. Nimba yafise ukuntu abakobwa bakunda kwambara utuntu tw'udutako, utuntu impeta canke utuntu tw'udushanete canke ibiki, aho uvuga ati wow, naka kantu keza vraiment. Urabe nyene ikintu ubona ari ciza, ntuce urenza ko bari gihe usanga uci ugenda kuvuga nibitagize gute, nibidakenye, ugasanga umukobwa arabona neza yuko uri kuramubesha. Ariko raba kandi kantu yamba, uvuga ati aka kantu ni keza vraiment, ndagakundisha. Uci utamubwira ati shabura umusirimu kwera, umusirimu cyane uzi ibintu, kubera ko ndabona ko wambaye ibintu byiza, ibintu bisa neza. Etape ya kane rero uhejeje kumubwira nako kandi kantu, umukobwa azoba yaguteza ugutwi, kubera ko abakobwa barakunda umuntu ababwira yuko basa neza, arakunda umuntu amubwira yuko yaberewe. Umukobwa arakunda umuntu amubwira yuko ari mwiza, uko yoba ateye ko ariko kose. Mugabo umuhungu amubwiye yuko ari mwiza, ivyo bintu biramuromarika, ivyo bintu biramukora ku mutima, naho bagukunda, naho yakwishimiye, arashobora gutaka avuga ati hari umuntu yambwiye ko ndi mwiza, atakaye gahungu naho atakigenda, mugabo yambwiye ko ndi mwiza. Hanyuma etape ya kane kurikira kugira ngo urangize ibintu vyihuse,
ntuce uguma ngaho uvuga amajambo menshi uce utangura gukireba ibintu bidahari, ahubwo icyo ukora wewe cumubwira uti ati byari byiza guhura nawe, antuka uyu munsi ndagiye gukora nahuye nawe, ati basi nibaze yuko tuzongera duhure cyangwa tuzohora n'ubundi munsi. Ucurenza kakantu uvuga uti vyoba byiza ngiye menye izina ryawe. Aha umukobwa naho ubwa mbere aba atarafise impamvu yo kukubwira izina canke yarafise impamvu yo kukubesha izina, menya ko azokubwira izina vyoroshe parce wamanje kumutegura, wamanje kumutaka, wamanje kumwinjiza muri mood y'ikiganiro. Hama namara kukubwira izina wewe nk'umusore uzoce urisubiramwo. Nimba akubwira ati jewe nitwa Ange, ucuvuga ati Ange, wow ni vyiza. Ati byari byiza guhura nawe Ange. Ati tuzongere duhure uyundi munsi. Aha mugeze kuri urwego canke mugeze kuri stage, naho musaba nimero biroroshe ko aziguha, naho ucugira ko musaba nimero biroroshe ko aziguha, ariko pana kwa kundi umuntu aba avuye hariya mushaka nimero yawe, nta muntu numwe kugira guha nimero kuvuga ati umuntu azishakira iki. Mugabo wabanje kumuganiriza ashaka kuzitanga, mugabo ari umuntu ngo ari seriye yemera, ashaka kumusaba nimero canke ntumusaba nimero parce si ngombwa uzimusabe, hama wewe ukibuka ugenda canke ukaca wigira mu bindi. Ibi bizotuma umukobwa naho azogenda azokwifuza kongera guhura nawe, nazotamuhira imisi 3 iniga yaravuga ati narigeze guhura n'umusore arandomarika, narigeze guhura n'umusore aramvugisha. Ayo n'abakobwa ubu bari serieza ashaka kubwira ati okay none tuzongera guhura gute atana nimero duhanye, we nyine akaba ari we akwihera nimero yiwe, bigatuma vyoroha ingene mushobora kubandanya muganira. Mwakoze kumviza iki kiganiro, jewe wumva ni Jufer G. Bandanya mukora subscribe, murakoze cyane.